hagiye kuza igihe aho kubyara no kuvuka bitazoba bigikunda. Tumaze indwi zibiri turiko turiga ubutumwa bwiza. Umusomyi naturangire hariya umusiguzi igice ca 12 ku murongo wa 13 gushikana ku murongo wa 14 kumve ukuntu havuga. Ego byose byarumviswe indunduro yabyo niyi wubaha Imana witondere ibyagezwe nayo kuko ibyo ari byo bibereye rwose kuko Imana izoshyira igikorwa cyose mu rubanza. Dukwiye kwitondera ibyo twabwiwe nuko Imana izoshira ibintu byose mu rubanza. ngo n'ikintu cyose gihishijwe ari cyiza. Mugenzi, umenye yuko ibintu byose ukora hari igihe kigiye kuza bizoshirwa mu rubanza. Igihe kiri hafi. Kino gihe cyaje turimo ni igihe cyo kwitegurira urubanza, kubera yuko hazoza igihe ari ibintu byose bizoshirwa mu rubanza. Bwa kino gihe igihe cyo kwitegura tukavuka ubwa kabiri bigishoboka, kubera yuko hagiye kuza igihe ibintu byose bigashirwa mu rubanza, ari bibi ari byiza. Muri icyo gihe kuvuka no kubyara bizoba bigihari. Imana itubabarire cyane. Umusiguzi aratubwira ko hagiye kuza urubanza aho ibintu byose bizoshirwa ku mugaragaro. Abakora ibyaha ibigirankana bakaba kubyihana, abanga kwizera ngo babatizwe hariho igihe kwihana bazoba bigikunda. Kwamamaza ubutumwa bwiza byatanguye kera cyane, ntabwo ari twebwe tubitanguje. Buno butumwa bwiza turabwira byatanguye kera cyane, igihe Adamu na Eva bacumuriye. Hariya mu itanguriro igice cya 3 niho biboneka. Igihe Adamu na Eva bacumuriye niho kwamamaza ubutumwa bwiza bwatanguye, butangujwe n'umwami wacu Yesu Kristo. Igihe Adamu na Eva bacumuye, Imana yareretse umwagazi w'intama, maze uwo mwagazi w'intama arapfa. Barabwirwa yuko ubwabo badashobora kwikiza, ariko hamwe bokwemera kwihana, Imana izoshira inyankane hagati yabo na Satani biciye mu gikoko capfuye, kugira ngo baronke imyambaro, maze basigarana ubwo butumwa bwiza yuko umwana w'umuntu azokira mu gihe cyose yihaga izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, ntabwo ubutumwa bwiza, ntabwo gukizwa byatanguye mwa kino gihe, ariko byatanguye mu gihe cya kera. Umusomyi nadusomere mu Byahishuwe igice cya 13 ku murongo w'8. Ibyahishuwe 13 ku murongo w'8 handitswe ngo kandi ababa ku isi bose bazogisenga. ego umuntu wese atanditswe izina mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama yatanze ubwimazi uhereye mu kuremwa kw'isi. ego umuntu wese atanditswe izina ryiwe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Ariko icyo shaka ko twumva muri uno murongo ni uko Yesu ari umwagazi w'intama yatanzwe uhereye mu kuremwa kw'isi. Buno niho ubutumwa bwatanguye kwamamazwa, yuko umwana w'umuntu adashobora kwikiza, ariko hamwe no kwizera umwagazi w'intama yatanzwe uhereye mu kuremwa kw'isi azokizwa izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Nuko Adamu yari yararenze amategeko y'Imana biciye mu mwagazi w'intama. Yarabwiwe ubutumwa bwiza bwo kugaruka ku rufatiro, kandi yarabwumvise arihana.
dufise ibyizigiro yuko nitwashika mu bwami bw'Imana tuzobona Adamu na Eva twishimane izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Muri ba bandi abaririmbyi baturirimbiye bo bazokwiterera hejuru na Adamu na Eva azoba ariko kubera yuko bizeye. Nimunezerwe kuko tuzobona Adamu na Eva barumvirije ubutumwa bwiza barabwakira, ariko kandi bamaze kubwakira icaha cabo carakuweho, tuzobabona tumaze gushika mw'ijuru. Muri ba bandi bazokwiterera hejuru nabo bazaba bari kw'izina ry'Imana rihabwa icubahiro. Bagenzi, hariya ku gitabo c'itanguriro nyene nuko turiko turavuga amakuru meza, hariho amakuru mabi. Itanguriro igice ca kane, igihe ca Kayini na Abeli, niho hatanguye kuboneka abantu ubutumwa bwiza. Ubwa mbere ababanje kubwirwa ubutumwa bwiza abavyeyi bacu ba mbere barabwumvise, ariko mu gihe ca Kayini na Abeli bobo harabonetse uwanga kubwumva, kuko Imana yari yababwiye ati nimugende mutange ibibazi. Abeli na Kayini bagiye gutanga ibibazi. Bibiliya imarira ngo Kayini ajana mu vyimburwa, maze Abeli nawe ajana mu vyo yari yoroyiwe. Bagenzi, nk'uko maze igihe ndabivuga, gutanga ikibazi vyasobanura yuko umuntu wese adashobora kwikiza, ariko Yesu Kristo azoza kudukiza. Kuvana Kayini yanse gutanga ikibazi, yarahakanye yuko adakeneye amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo akire. Uko niko abantu benshi bo mwa kino gihe biremesha bakiyita abagororotsi, bakavuga yuko badakeneye amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo bakire. Igihe ababyeyi ba Kayini bamwigisha bakamubwira ati wewe mwana wacu, rero Imana yaratubwiye ngo tuzoze turatanga ibibazi biriko amaraso kugira ngo dukire. Kayini yabishura ati none mwebwe murabyitondera. Hari abantu bavuga ngo sakwanka akuraga ibyagejeke. Kayini yarahindukira akabarira ababyeyi biwe ati none mwebwe kugira ngo Imana ibirukane hariya mw'itongo rya Edeni mwari mwabyitondeye. Uko niko abantu benshi bameze mwa kino gihe. Umubwira ati yewe muntu, niwumvira iki jambo ry'Imana ryavuze, aca akubwira ngo none wewe ibyo byagezwe urabyitondera. Inyishu ya Kayini niyo ab'iki gihe bamaze gutorana. Igihe abamarayika baza kumwigisha bakamubwira iby'Imana yifuza, Kayini yabyumva nk'ibitutsi, akavuga ngo muratukana. Uko niko Kayini yari ameze. Iby'Imana yavuze yuko ataco bimaze arabikengera, yishiraho ukwemera guhwanye no kugomba kwiwe, maze atangura kuvuga ngo ibintu n'ibintu. Abakurikira Kayini nabo nyene nuko babaye, bavuga ngo gusenga ni gusenga. Na Kayini niko yari ameze, yavuze ngo ikibazi n'ikibazi, ewane ibyo muriko murabwira Yesu ndabyumva, zoja gusenga gusa, aho zosenga Imana izoyumva aho nosenga hose. Kayini kuvuga ngo ibintu n'ibintu, niko n'abantu bo mwa kino gihe bameze. Bavuga ngo umunsi n'umunsi, amazi makenyi na menshi, byose nico kimwe. Kuko abantu bavuga izo mvugo nta wundi batorana atari sogokuruza wabo Kayini. Nimureke tugende mu Byahishuwe igice c'icumi ku murongo wa 6 gushikana ku murongo w'indwi. Iswi ngo Ego arahira yibaho ibihe byose. Yohana yabonye yarahiye ibaho ibihe bitazoshira. Yaremye ijuru n'ibirimwo, Yaremye ijuru n'ibirimwo n'isi n'ibirimwo byose. Ego ati ntibigiteze. avuga ngo ntibigitevye. Komeza. Ariko mu minsi y'ijwi Ariko ry'umumarayika mu minsi w'indwi, y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, aho azobagira kandi inzamba, nzamba marayika w'indwi ariko aravuga ni ingene tumaze iminsi tuvuga indwi zibiri.
niho ibanga ry'imana rizoba rihererewe. gihe ibanga ry'imana rizoba ribyarigenzenge rirangire riherahezwe. bagezi ibanga ry'imana ni ubutumwa bwiza. yohana yabonye ko mu minsi yo kwamamaza buno butumwa buhora turiko turababwira, ntabwo buriko buravugirwa kuri uno musozi gusa, buriko buravugirwa mu turere twose tw'isi. kandi buno butumwa bwiza nibwaheza kwamamazwa buri wese akabwumva, bibiri ivuga ngo buzoca buhagarara, ntabwo buzokomeza kwamamazwa. ibi gitebye igihe cyo kwamamaza buno butumwa kigiye kurangira, maze igihe c'imbabazi gihagarare kandi kwihana, ukabona buno butumwa uriko urabukirisha ukanga kubwakira mu gihe igihe c'imbabazi kizoba kimaze kurangira, kwihana ntibizoba bigikunda. Kayini ntabwo yihanye, n'igihe rero cyo kwitandukanya na Kahini. abantu bose bamamaza inyigisho nk'iza Kahini, ndavuga ngo inyigisho zikomoka i Roma kwa papa, bano bose ntabwo bazopfa bihanye, ahubwo icyo bazokora nico Kahini yakoze, kwica uwumviye amategeko y'Imana. ntibigitebye, kino gihe nacyo kizogera aho ubupapa nk'uko bwabikoze mu gihe ca kera bwongera kubikora, bukica abantu bumvira amategeko y'Imana. Ibyahishuriwe igice ca 18 ku murongo wa 3 herekana ko ubupapa, inyigisho za Roma zizoboreza abami bo kw'isi. dusomere: kuko amahanga yose yanyoye vino, kuko amahanga yose yanyoye vino, nizo burake bw'ubusambanyi bwiwe, uburake bw'ubusambanyi bwa Ekleziya Gatolika. kandi abami bo ku isi basambana nawe. abami bo ku isi basambana nawe. bagezi, reka ndabereke ukuntu abami bo ku isi basambana nawe. Roma irongowe n'ubupapa, Ekleziya Gatolika iratangaza iminsi mikuru itaboneka muri Bibiliya, ariko abami bo ku isi, amashengero yose yo ku isi acayikurikiza. reka ndabaha akarorero: Ekleziya Gatolika niyo yashyizeho umunsi mukuru wa 25 Kigarama, aho uvuga ngo uninahaza izuka rya Yezu. uno munsi mukuru nuboneka muri Bibiliya. none nimuce mumbarira ukuntu abaporoti ndavuga abapentegoti, abametodisite, abangirikani hamwe n'abandi bafise Bibiliya iyi, ntibigera basobamwo irya tarike urya munsi mukuru watangajwe na papa, maze bagaca bawemera. buno nibwo buhanuzi buriko buravuga ngo baborerwa inyigisho ziwe. reka ndababwire n'ubundi munsi mukuru. umunsi mukuru bavuga yuko ari uwa Pasika. tuzi neza yuko umunsi wa Pasika wari umunsi wo kwibabazako, umunsi wo kwishishitira, umunsi wo kwihana no kurya ibintu bitambiye. ariko papa we watangaza umunsi mukuru utera uhindagurika, uba ku itariki 17 mu nyuma 30 mu nyuma 20 utera uhindagurika. papa avuze ngo ubu Pasika tuzoyikora ku 17, abami bo ku isi bose baca bavuga ngo naho nyene. amashengero yose yo ku isi aca avuga ngo naho nyene. nimurabe rero uno munsi mukuru waboneka muri Bibiliya wa Pasika wari umunsi wo kurya ibitsi bitambiwe. Imana yababwiye ngo ntihagire ikintu na kimwe cambiwe kiboneka mu nzu yabo. none ubu ya Pasika bobo bakora bategetswe n'ubupapa, bose birundaniriza mu kabare mu kunywa ibintu vyambiye gusa. mu gihe papa bavuze ati ubu Pasika yayindi y'iwacu yo kunywa no kurya no kuja mu kabare izoba ku itariki 21. abami bo ku isi bose, y'amashengero yose twabona ari mu kwaha kwa Ekleziya Gatolika, yose aca abishira mu ngiro kuko Bibiliya
yari yabivuze yuko ababa ku isi abantu bose batanditswe amazina yabo mu gitabo cy'ubugingo bategerezwa kuyoboka inyigisho za ekereziya gatolika arizo nyigisho zimeze nk'isakahini. reka turabe ubundi burorero. papa atangaje kurya no kunywa ibizira abami bo ku isi bose nabo bacabitangaza. dusomye mu bitabo byabo twarabisomye. ni ekereziya gatolika ivuga yuko abayoboke babo n'abarongozi ba ekereziya barekuriwe kurya ibizira no kunywa inzoga hamwe n'ibindi. ngira ngo murazaze kubona yuko abapadiri no mu rusengero inzoga baraginywerayo. mu minsi yaheze hahoze hariho n'abapadiri batumura itabi ugasanga ariko aravuga ubutumwa n'umutaba ariko aratubura. abaribonye bashyira amaboko hejuru, abaribonye apana babyumvise, abaribonye. umuntu yabonye umupadiri ariko arasoma imisa ariko aramwitaba bashyira amaboko. uwabibonye mwabibonye yarabibonye. ibi si rero n'ababesha, hari ababyiboneye ababyumvise bababwira barabonye umupadiri anywa itaba babyumvise. bagenzi bino ndiko ndababwira ati ababibonye barahari, kandi arashobora kukubwira ati umupadiri yabibonanye yitwa uku, yabaha akabikubwira neza. basoma imisa bariko baratumura umutabi. padiri asoma imisa yo kw'ipasika canke yo kw'inweri ariko arihutaniza nico bituma mubona bitateba, kubera aba ariko arihutira kugenda mu kabare, kugenda kunywa inzoga. rero muri ekereziya gatolika kugira ngo ibintu biborohere neza baragerageza gushyiraho utuntu tw'iminsi mikuru myinshi kugira ngo baronke ukuntu bakwega amacupa bitabagoye. bagenzi, ibi rero ni ekereziya gatolika yabishyizeho, ariko abami bo ku isi na ya mashengero agenda yitwa ngo ntabwo basengera muri ekereziya gatolika bacabikurikiza. abatemeye kunywa inzoga bemera kurya ingurube, ariko byose ni ekereziya ubwayo yabyizaniye. bagenzi, ikindi kintu kiboneka bakoze ni gutitura ikibazi cya yesu, kubera yuko yesu yaje gukiza abanyabyaha. abanyabyaha nabo bisobanura ngo abantu barenze ku mategeko y'Imana. intumwa Pawulo avuga ngo none dukora ibyaha kubera yuko twagiriwe ubuntu, ngo birakagenzane. ni kuvuga ngo uri kuravuga yuko amategeko y'Imana yakuweho, uba uri kuravuga yuko ikibazi ca yesu ataco cari kigenzende kimaze, kubera yuko yesu hagupfa ngo abarenze amategeko bababarirwe, ahubwo yesu yari guca agenzana akuraho amategeko. iyo uri kuravuga ngo yesu yakuyeho amategeko, uba uri kuravuga ngo none yesu iyumvire nawe, ni wewe washizeho amategeko yashize ngaha. yaba gukura kano kantu binyorohera kagatereka ahandi cyangwa kagata hamwe byo binyorohera, no kwemera nkagenda gupfa. kandi urabyigisha muvuga ngo amategeko y'Imana ntakitureba. abami bo ku isi hamwe na ya mashengero yose twavuga baca bakurikiza. uku niko banyoye kuri ya nyigisho, kandi ino nyigisho warayinyoye ko biragoye yuko woyigwirira. n'abandi babatijwe turaza kubaha ibishinga ntahe babashingire intahe. ni ibintu bitoroshe cyane kugwirira ino nyigisho waramaze kuyinywa. Imana idufashe cyane. bagenzi, umusomera turangire hariya mu Baheburayo igice c'umunani ku murongo w'icumi. Baheburayo igice c'umunani ku murongo w'icumi handitswe ngo yego, kuko iri ari ryo sezerano zosezerana n'umuryango w'Abisirayeli. hanyuma y'iyo minsi ize uhoraho mbivuze, je uhoraho mbivuze, zoshira ibyagezwe byanjye mu bwenge bwabo, yego, no ku mitima yabo, yego, kandi niho nzobyandika, nanjye nzobabera Imana, nabo bazoba abantu banje. bagenzi, mu gihe ubupapa buriko buranywesha abari ku isi inyigisho zivuga yuko amategeko y'Imana yakuweho,
imana irashaka abahungu n'abakobwa bavuga ati turiteguye mana nutwandike ko mu mitima yacu amategeko yawe izina ry'imana rihabwa icyubahiro. naho abahemukira imana batabura, imana yama itoranya abantu bayo. nico gituma aha mukanihira imana yantoye ngo nze kubaburira. mu gihe cya adamu baraburiwe, mu gihe cya kayini baraburirwa, na n'uno munsi imana iriko iratuburira. itangurira igice cya 5 muri Seti, imana yarahagurukije uwundi muhungu yitwa Enoke. Kayini bisobanura ngo turamubonye. igihe Adamu na Eva babyaye umwana w'umuhungu, hariya mu itangurira igice cya 4 ku murongo wa 1, Eva yaravuze ngo dose umwana w'umuhungu. yaranezerewe amwita ngo turamubonye, kubera yuko yari yibaza yuko aronse umucunguzi. ababyeyi ba Kayini biwe bari biteguye, biyumviye yuko babonye umucunguzi, ariko basanga baribeshe. uku niko n'abantu bo muri kino gihe bashobora gusanga bariko baribesha. biyumvira ko bashobora kubona agakiza mu guhindura amategeko y'Imana, bakiyumvira yuko bashobora kubona agakiza mu kurenga iby'Imana yavuze. ababyeyi ba Kayini baribeshe. nawe urashobora kuba uri kuraba pasitoro wawe ugasanga uri kuribesha. urashobora kwiyumvira yuko agakiza kabonerwa mu kugenda kwireka, ariko ugasanga uri kuribesha. urashobora kwiyumvira ko ubweranda bubonerwa muri jye n'ubweranda papa, ariko ugasanga uri kurihenda. urashobora kwiyumvira yuko agakiza kabonerwa muri mwarimu, agakiza kabonerwa mu wundi muntu. nk'uko Adamu na Eva mu kwitwa rino jambo ryiza Kayini umuhungu wabo, bari bazi yuko Kayini ari we mucunguzi wabo, nyamara basanga bariko baribesha. inyuma y'ibinyoma, umuntu wese ahamagarirwa kuva inyuma y'ibinyoma bya papa yita ngo ni nyene ubweranda. uno munsi niwe ahagarariye neza na neza ibinyoma byose. bakare eklezia ivuga ngo niwe muvyeyi w'amashengero yose. ni kuvuga ngo amashengero menshi umuvyeyi wabo ni eklezia gatolika. yamara umusomyi naturabire mu itangurira igice cya 25, Seti, Adamu na Eva bamaze kubura mu byo bari biteze, bakabibura muri Kayini, bahavuye babyara uwundi mwana. uwo mwana yitwa Seti, bisobanura ngo ishumbushanyo. Adamu yavuze iki? dusomere. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe. Adamu yongera kubana n'umugore wiwe, abyara umuhungu. amwita Seti. ati kuko Imana ishumbushize impamvu yagize Seti ni kubera yuko Imana yamushumbushije urundi rubyaro. izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. muri Kayini ntihabonetse icyo ababyeyi bari bakeneye. kumvura yuri dushobora kubonayo icyo wari ukeneye, kubera ko abo muri kumwe bataye umurongo. muri Seti amasezerano y'Imana yarasohoye. umuhungu wiwe yitwa Enoke yazanye inkuru idasanzwe. yabayeho mu gihe kigoye, mu gihe abo mu rubyaro rwo kwa Kayini babandi bamwe ubutumwa bwiza bari bagwiriye. bantu bo mukanihira tubayeho mu gihe kigoye, mu gihe abantu bihakanye inyigisho nzima ya Bibiliya bagwiriye. mbere aribo benshi cyane. abantu bahakanye ukuri kwa Bibiliya nibo benshi cyane. kino gihe nicyo gihe Enoki yabayemo. Bibiliya ivuga iki? ivuga ko Enoki yabayeho mu kiringo kigira indwi. ni kuvuga ngo mu gisekuruza kigira indwi
kandi agirirwa ubuntu abaho sekuruza wiwe adamu agihari. enoke yagiye kuganiriza sekuruza wiwe, maze sekuruza wiwe amumenyesha iby'agakiza, aramubwira ukuntu bakemuye kandi amubwira n'amasezerano y'Imana yuko biciye mu mwagazi w'intama abantu bose bakira. enoke atahura iby'umugambi w'agakiza, maze acahinduka umuvugabutumwa. muzobisoma muri Yuda igice cya mbere ku murongo wa 14 ukuntu enoke yaciye ahaguruka atangura kuvuga ubutumwa bwiza. enoke arababaza ubutumwa bwiza, ntiyagarukira mu iwabo gusa, ariko arabandanya ashika no mu bakayini, ababwira ubutumwa bwiza yuko abo kwemera kwizera bakavavana n'inyigisho za Kayini bashobora kubona ubwami bw'Imana, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. nico gituma natwe tutabwira ubutumwa gusa abatoranijwe, ariko Imana iratubwira ngo genda no mukanihira, naho nyene mubabwire ubutumwa bwiza, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. mbega uriteguriye kubwakira canke uriko urabuhakana? icatumye Imana imujana mw'ijuru tugiye kukiraba mu Baheburayo igice ca 11 ku murongo wa 5. yego ukwizera niko kwatumye enoke azanwa mw'ijuru. yarizeye maze Imana iramutora iramujana mw'ijuru, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. ntabona urupfu yego kandi ntiyaboneka kuko Imana yamubyaye, yego kuko yashingiwe intahe atarajana. izina ry'Imana rihabwa icubahiro. ngo enoke yashingiwe intahe ataragezane. twebwe dutegerezwa gukora iby'Imana igomba tukiri hano ku isi, imbere y'uko Imana itujyana mu ijuru, izina ry'Imana rihabwa icubahiro. ukaba udakora iby'Imana igomba mu ijuru, enoke amaze gushika mu ijuru yasanzeyo amategeko y'Imana, ariko kugira ngo agende mu ijuru aho amategeko y'Imana yiganziye, yategerezwa kubanza kuyitondera akiri hehe? hano ku isi. maze Imana imushingira intahe itaramujana, ibona kumujana mu ijuru. mugenzi, nk'uko enoke yashingiye intahe atarajanwa, hamwe Imana itogushingira intahe ukiri hano ku isi, dushobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Imana idushoboze cyane. Amen. enoke yaravuze ubutumwa bwiza, arasemerera, ahamagarira abantu kumva ubutumwa bwiza. amaze kubyara umwana wiwe wa mbere yamwise Metusela, bisobanura ngo ninapfa hazoba umwuzure. avuka muraba, baramuhamagara ati niwapfa hazoba umwuzure. abantu bakuru baramuhamagara, niwapfa hazoba umwuzure. imyaka ijana irahera, bamuhamagara ngo niwapfa hazoba umwuzure. imyaka 200 irahera, bantu bamuhamagara ngo niwapfa hazoba umwuzure. bibimbara ngo Imana iramurinda imyaka 969 yose irahera, bamuhamagara ngo niwapfa hazoba umwuzure. nimuraba ugukomangaza imitima kw'abantu bo mu gihe cya Nowa, bamara imyaka 969 bose bahamagara Metusela, niwapfa hazoba umwuzure, ariko ntibigera babica n'ikanda ngo bitegure. kubera ko enoke Imana imaze kumuhishurira ikamwereka yuko hazoba umwuzure, yararavye ukuntu yobyigisha abantu, acahitamo kubicisha umwana wiwe kugira ngo umwana wiwe ababurire. nimwirubwire namwe ku muntu yahamagaye Metusela ngo niwapfa hazoba umwuzure, akaba yarimbuwe n'umwuzure. mwumva imbere y'Imana bwo kwisigura iki? abantu bose bariciriye urubanza, bakaza baramuhamagara ngo niwapfa hazoba umwuzure, niwapfa hazoba umwuzure. yamara bishinga mu kumuhamagara gusa, ntibitegura ngo bahebe ibyaha, kubera yuko hari hagiye kuba umwuzure. Itanguriro igice cya 6 ku murongo w'8.
imana iritegereza abo bantu bari babaye icyo gihe imana iritegereza bibiri ivuga ngo ariko nowa we uhoraho aramushima ni kubera iki imana yashimye umutima wa nowa icyatumye imana ishima umutima wa nowa ntiyari afise umutima ukomantaye nowa yari afise umutima wiyoroheje umutima wari witeguye kumva iyo imana ivuze nowa ntiyapfize imana ayibaze ngo mana kubera iki uvuze ibyo mu gihe kayini wewe yavuga ngo none mana kuba ari ibi hamwe nobikora uku none byose ntiwobyemera hamwe nokoresha ishapure ntiwobyemera none mana ko wavuze ngo dusenge ku isabato yo ku munsi ugirindwi none mana hamwe none nahazizuka burya si ibyo byoba ari byiza nowa si uko yari ameze oya nowa yari yiteguye gukora ibyo imana ivuze ntiyakekeranya cyangwa ngo agire ngo agire ibinyuranye iby'imana yavuze ibi tubibonera mu kubaka inkuge yayubatse adahinduye iby'imana yavuze imana imubwiye ngo ukoresha igiti cy'umukaratusi nowa ntabwo yatagenda gukoresha icy'umwembe oya yakoresha icy'umukaratusi nyene imana imubwiye ati ushyiramo ibyumba 10 nowa yashyiramo ibyumba 10 nyene ntabwo yavuga ati reka ashyiremo n'akandi kumba kiwanjye gatonyi kano kari gatonyi ntabwo kaza kuba kumba kumbure oya nowa yabigize nk'uko imana yamubwiye imubwiye ati ubwo bwato buzoba bufise ubureburuhu nowa yabikoze uko nyene nowa ntabwo yahinduye na gato ku by'imana yavuze ibintu byose yabikoze nk'uko imana imubwiye nowa yahawe imyaka 120 yo kubaka inkuge ubwato maze yongera amara iyo myaka aburira abantu nimwiyumvire nowa yagenda guca ibiti kandi ariko araca ibiti akahamagarirwa no kongera kubarira abantu yuko hazomwuzura izina ry'imana rihabwa icyubahiro murabona ko no kwitanga kwa nowa gukambaye nimurabe namwe ukuntu twitanga nk'uko nowa yitanze ariko ntabwo tubishikana imyaka 120 yose nowa yimara muri ibyo bihe yaraca ibiti akabibaza akongera agasemerera akabwira abantu ati mwitegure hazoba iki nyamutama mubona twari kumwe nahaguruke urya madame wiwe yaraburabuke aramutelefona ati madame wawe karabaye ariko kubera kino gikorwa murabona ko yemeye kuguma ngaha arizera ati madame genda kwa muganga imana izogukiza izina ry'imana rihabwa icyubahiro nimwirabe rero namwe bantu muriko muraburirwa n'umutama yari kugenda kwitaho madame wiwe yaburabuje ari mu bitaro ariko yagumye ngaha kugira ngo ababurire nowa nimurabe yari umutama yarashaje yemera kugenda guca ibiti akora iby'imana yamubwiye kandi ngibyo abikora ariko araburira n'abantu imyaka 120 yose irahera ari kuri kino gikorwa kumbure twebwe twahawe igihe gito arizo ndwi zibiri abantu b'igihe cya nowa bari bameze gute abantu b'icyo gihe bari banini abagabo barebare cyane ku rugero ruhambaye ariko ngo nowa wewe yaboneka akashaje kandi ngo kari akagabo gatonyi mu bantu bose bari bahari abantu bamubwira ngo nagataba kumbure namwe mumbarira ngo ndagasone ntacyo gise nobabwira yumvire n'abantu banini hagufasha nowa gukora bino bintu bamubwira ati nowa wewe nkurikije ukuntu ungana ibyo uvuga ntibyoba ukuri oya ntigishoboka ikintu cyose nticyahinduka tujya mubona amababi y'ibitatibuka mu gihe cya nowa nta babi ryatibuka nticyabaho mu gihe cyo kwa nowa nta mvura yari igiye rigwa oya ibintu byose ntibyahinduka uko mubona ngo haraje igitutu mu nyuma haraje izuba ibyo ntibyabaho oya
niba ahantu haka izuba haguma haka izuba nyene nta kintu na kimwe cahinduka. Inyandiko zirazivuga ngo ibintu byavomerwa n'urume nka kuri iyi gikonyozi muvyeyi twari kumwe nje yaratubwiye n'ubwishaza buvomerwa ngo n'igikonyozi. kurya nyene niko no mu gihe ca Nowa vyari bimeze, nta mvura yagwa, ibintu vyavomerwa n'igikonyozi n'urume. Amajambo y'Imana Nowa abigisha bayabona nk'aya Nowa ubwiwe. Nowa wewe ufise amashuri angahe? Bobo bari barize, bari abantu bari baraminuje, bari bazi ko kwemerwa n'Imana ari kwiga amashuri menshi. Uko niko abantu bo muri kino gihe bameze, bazi yuko kunonosora amashuri menshi ariko kwemerwa n'Imana. Uko niko abapadiri bahenze abantu. Umuntu kugira ngo abatizwe yiga imyaka myinshi, yamara Bibiliya ivuga ko musomyi nadusomere mu Musiguzi igice ca 12 ku murongo wa 12. Abantu bazi yuko kwemerwa n'Imana ari kwiga amashuri menshi. Abantu bazi kugira ngo batizwe usabwa kwiga amashuri menshi no gukora ibintu bikomeye cyane. Umusiguzi atubwira iki? ibisigaye mwana wanjye, ibisigaye mwana wanje uhanurwe, kwandika ibitabo byinshi ntikugira iherezo, kwandika ibitabo byinshi ntikugira iherezo, kandi ukwiga cyane, kandi ukwiga cyane kuruhisha ubwenge, kuruhisha umubiri. bagenzi, ngo kwiga cyane kuruhisha iki? Umubiri. Rero padiri arazi ubwenge, niyakujyana kwiga cyane, ukiga cyane, uzoruha umubiri, uruha ubwenge, maze niyaguhindiramo ibinyoma wamaze gutakaza ubwenge bizogenzane. Nico gituma mbere kugira ngo bikunde acaza araguha n'ikiyeri, akaguha na za nzoga zikaze, kugira ngo nyene uri ikirofa, nyene uri ikirofa 100%, kugira ngo niwamara kuba ikirofa gikwiye, niyaguhindiramo inyigisho z'ikinyoma uzogenzane, uzozemera. Bagenzi, izo nyigisho n'abantu bo mu gihe ca kera niyo bari bafise. Abantu bo mu gihe ca Nowa nuko bari bimereye, bari bazi yuko kwemerwa n'Imana ari kwiga amashuri menshi. Umusomyi nadusomeye muri Yesaya igice ca 26 ku murongo w'10, naho twumva ukuntu havuga umunyabyaha naho yogirirwa neza, umunyabyaha naho yogirirwa neza, yokwiga kugororoka, naho yokwiga kugororoka mu gihugu c'ubugororotsi, mu gihugu c'ubugororotsi azohakorera ibigabitanyo, bazohakorera ibigabitanyo. Kubera iki? kandi ntazoruha yitegereza ubwiza bw'Uhoraho, ntazoruha yitegereza ubwiza bw'Uhoraho. Bagenzi, uku niko umunyabyaha ameze. Iyo umuntu yamaze kuba umunyabyaha, iyo umuntu yamaze kwihitiramo ikibi agahitamo ibicumuro, Imana imanitse ukuboko, we waribona yuko Imana yagenjeje, yamanuye ukuboko, Imana ivuze ati tugende mu nzira iriya, umuntu asigara abona ngo Imana ivuze tugende hehe? Mu nzira iriya. Uku niko umuntu yamaze guhitamo ibyaha atigera ahinduka na rimwe. Muri ico gihe hariho abacura ibigirwamana, bagaca batangura kugenda kubyigisha, maze bagahimiriza abantu ngo batangure kubisenga. Uko niko bimeze. Erega hatabayeho gusenga amashapure, abacura amashapure boca bahomba. Erega hatabayeho kunywa inzoga, abanywa inzoga boca bahomba. Hatabayeho kurya ingurube, abarya ingurube boca bagenzane bahomba. Uko niko abantu bo mu gihe ca Nowa batanguye kwigishwa, bakigishwa gusenga ibigirwamana, atari kugira ngo banezereze Imana, ariko kugira ngo banezereze n'inyungu z'abandi bacura ibyo bigirwamana. Nari kumwe n'umuhungu umwe hariya, aramubaza ati iyo shapure ifise akamaro ki? Arambwira ati iyi shapure hamwe urayikora ko woca usara. Ndamubwira ati niba ataco vyo guhungabanyiriza mu buzima,
yizane ndayitabagure ngaha ndayiturire aratinya uwifise wese azoyizane tuyitabagure ntacyo tuzoba nawe nyine ntacyo azoba nabaye basomeye yuko bibiri bivuga ngo nibikanga nyoni ntibishobora gukora iciza canke bikora iki agahinyuza uyifise nuyizane duteruye birya bishusho rya bikira mariya ufise mu nzu ubizane bwacu bihonyange tubivugagure tubimenagure tubiturire nubabona ikintu tubaye uzovuge yuko bishobora gukora ikintu canke ciza bagenzi mureke guhendwa abantu bo mu gihe ca nowa bari barahenzwe kugira ngo abantu birongere ikibatungisha gusa baronke ukuntu babaho bari barahenzwe muri ubwo buryo hari hariho abantu bafashije nowa kubaka ubwato ino ni inkuru ibabaje hari hariho abantu bafashije nowa kubaka ubwato kubaza ubwato ariko igihe cyo kwinjira mu bwato cegereje baramutaye baragenda ntabwo runo rugendo turiko turarufata turi abantu batandukanye ariko bagenzi utirinze nawe wogezane wogwa ntabwo runo rugendo tuzorusoza twese nk'uko no mu gihe ca nowa hariho abantu bamufashije kubaza ubwato hari abantu baje ngaha mu bikorane baragirwa amahirwe barumviriza ubutumwa bwiza nyamara barafashe ingingo barabihevye baragiye bagenzi twiyubare cane abo turi kumwe muri uru rugendo biyubare hariho abo twatanguranye runo rugendo ariko batazogera mu bikari vyo mw'ijuru turi ku rugamba ntituranesha igihe tuzoba duhonyoje ibirenge mu birimba vyo mw'ijuru ico gihe niho tuzokwitwa abaneshi nico gituma bagenzi mushobora kubona umuntu umwe yahoranye natwe haba mu yindi minsi ukamusanga yimva yanze ivyo rero ntibizobatangaze canke ngo bibabuze kwakira kuno kuri ngo niyovo kubera yuko no mu gihe ca nowa vyarabaye imyaka 120 iheze nowa n'abiwe hamwe n'ibikoko binjira mu bwato nimurabe rero namwe ibikoko birashoreranye bitonze umurongo ikigabo n'ikigore bagiye kwinjira mu bwato nowa yagiye imbere n'umugore wiwe barinjira mu bwato abahungu biwe n'abagore babo abahungu biwe batatu n'abagore babo batatu barafatana amaboko batora defile bagenda kwinjira mu bwato maze ibikoko inka y'igabo n'iy'ikigore birafatana bitonda umurongo bigenda kwinjira mu bwato ibikoko byose uko byakabaye ibitazira hinjirayo ibikoko birindwi ikigabo n'ikigore ibizira hinjirayo ikigabo n'ikigore baragenda binjira mu bwato abantu babiraba barabyitegereza nabyo nyene ntivyabigisha iyo umuntu yakomanaje umutima ni ukuri ntashobora kugira ubwenge pe ntiyumva nimuvyiyumvire namwe mubonye kuva ibintu vyose vyakabaho nta kintu cahinduka none ubonye ibikoko biri kuri defile ikigabo n'ikigore bigiye kwinjira hehe ariko ukabona ati ivyo bintu biroroshe ntagenda ikintu na kimwe bikwigisha nimuraba ukuntu abantu bari mu vyaha bakomanaza imitima ku rugero ruhambaye nk'ubwo birinjira biragenda navyo nyene ntivyabigisha abantu bashishikara gukomanaza imitima kuri urwo rugero imana iraraba imitima y'abantu bawe iravuga ati haka abantu ndabarimbura reka nongere ndabaha amahirwe imana ibongera iminsi indwi atereka ndabe basi yuko muri ino minsi indwi bokwiyumvira ukuntu ibikoko byinjiye mu bwato nabo kumbure bazobutamura imitima yabo bagende kwinjira mu bwato nimurabe rero namwe abantu bo mu gihe ca nowa natwe na kino gihe turi mu gihe c'inyongera twarongewe igihe hakwihana abantu bo mu gihe ca nowa baciye bazunguruka inkuge batangura guseka nowa wewe twaba tumubwira yuko atabwenge ufise none imvura iri hehe iminsi imana yari yavuze 120 yari yaheze
imvura ntiyagwa abantu batangura kubona yuko aribo batsinze. Nowa wewe rero ko wamutubwira ngo imvura izogwa none iri hehe? mwabona ikirere kimeze neza nta n'akantu na kamwe kerekana yuko imvura izogwa kari gahari. maze batangura kuvuga ati bwa butamba rero ubu rero nimurabe rero Nowa aho yarari. Erega Nowa nawe kumbure yatanguye kwiga ari gutangura kwihebura. urugi ruracuguruye imana yaje kugukara imvura ntirikiragwa. kubera iki? abantu batangura kunywa ibiyeri barabona inzoga zari zikomeye z'icyo gihe biraza intsinzi barabona yuko batsinze. Nowa yakoreye ubusa imana yiwe noneho yariko arabesha hamwe n'ibindi. ariko ragana kubwire ngo naho igihe gitinze ariko iby'imana yavuze bizoba izina ry'imana rihabwa icubahiro. wiryajare uku gukomantaje umutima naho igihe gitinze iby'imana yavuze bizoba izina ry'imana rihabwa icubahiro. erega iby'imana yavuze byarabaye inyuma y'iminsi indwi. iminsi 127 imaze guhera aho nyene ibintu byarahindutse. ijambo ry'imana rivuga ngo urugi rurugagwa. rumaze kugagwa aho nyene ibicu bica birahinduka imvura ikitangura kugenzane kugwa. ba bantu rero banse kumva. ni igiki cakurikiye igihe imvura yari itanguye kugwa? haciye harokoka abantu 8 mu basinzi n'abasinzi y'abantu bariho icyo gihe. abantu barushije ubwenge n'ibikoko. ibikoko byovyo byaragiye kwinjira, ariko ba bantu binjira abanyabwenge turabahinga, turi abantu bakomeye bagashishoza n'ubwenge bwabo byarangiye badakize. urugi rumaze kugagwa baciye baza kudodora. Nowa turakwinginze twugururire. Nowa yari afise umutima w'urukundo. kubwiwe yumva yowugururira, ariko yikubita ku muryango agenda kugurura, maze asanga urugi ntibikunda yuko rugenzana. imana yugaye iba yugaye, imana yuguruye iba yuguruye. nico gituma imana mu kugara ibanza kugira utwigoro twose dushoboka. uno munsi imana iriko iraburira buri wese imbere y'uko urugi rwugagwa. abaheburayo igice ca 26, abaheburayo igice c'icumi ku murongo wa 26 mu ntunge handitswe ngo yego imburi kuko namba dukora ibyaha ibigirankana kandi tumaze guhabwa kumenya iby'ukuri haba hagisigaye ikibazo cy'ibyaha. ariko haba hasigaye kwitegana ubwoba, gucirwa kwiteka no kwitega umuriro w'inkazi uzorigatabazi b'Imana. bagenzi, imana iriko iratanga amahirwe ikavuga ngo niwinjire hacuguruye. tumaze igihe tuguma turirimba ngo niwinjire urugi rucuguruye, niwinjire urugi rucuguruye. wewe ukaguma wisekera nk'abo kuwa Nowa, ukiyumvira yuko ari guta umwanya no kubura amahera icyo tuyakoza ngo tuze kuyasuka ku bitoro no kugura amashitingi tumanike ngaha no kwirirwa tuyerera mwana bazina babuze icyo bakora. maze wewe ukabibona uko wo guta ubwenge. yamara iyo umaze kuburirwa ugahabwa umwanya ukwiye maze ukawupfisha ubusa, imana imaze kugara urugi ntibigitevye. kino gihe kigiye kugera, birarangiye kuvugwa aho ubutumwa bwiza buzohagarara, maze abinjiye mu nguge akaba aribo barokoka. kandi bibiheje kutubwira ngo ikizoba gisigaye bano bantu kuri Nowa icari gisigaye kwari kwemera bakarimbukana n'amazi
kubera yuko bari banse kumva umuntu wese ariko arakengera buno butumwa kandi yarabwumvise maze agashishikara arenga ku byo yumvise umusomyi aheje kumusomera amenye yuko igisigaye ari kwitegana ubwoba kuzocirirwa kwiteka no gutererwa mu muriro w'inkazi wateguriye intumva. Amahirwe dufise ni uko umuriro w'Imana utateguriwe abumva, ariko wateguriye iki? Abatumva. Mbega we urumva canke ntiwumva? Ukaba utumva habe woreka kumvira ngo wumve imburi zimaze indwi zibiri ziriko ziraca kuri uno musozi, umenye yuko hagiye kuza igihe urugi rw'imbabazi rukugarwa, kandi muri ico gihe igihe cyo kwihana, cyo kwinjira mu bwato, kwinjira muri buno bwato ntibizoba bigikunda. Abazoba batarakira ubutumwa bwiza ngo bemere bizere maze babatizwe babyarwe ubwa kabiri, kuvuka ubwa kabiri cyane kubyara ntibizoba bigikunda. Ico gihe ntibizoba bigikunda, nyamara muri iki gihe birakunda. Igihe imbabazi zoba zarangiye ntibizoba bigikunda. Igihe cyo kwinjira mu mbuge cyawe ni iki? Tugiye gukora umuhamagaro. Kumbure bamwe barabatijwe ku munsi w'ejo, ariko kandi hazokongera gutegurwa n'umuhamagaro kubemera kwitaba uno munsi hamwe n'abitabye ejo. Tugiye gukora uwundi muhamagaro uno munsi ukomeye. Ku bw'ino mburi bagenzi, mwemere kwinjira mu bwato bigishoboka, kubera yuko igihe Imana izoba imaze kugara urugi ntibizoba bigikunda. Barira mugenzi wawe mwicaranye ngo ntibizoba bigikunda. Bagenzi, dukoresha amahirwe dufise, ishengero nirihagarare, abaririmbyi baze hano imbere dutanguze indirimbo y'108. Yesu agira yongere kuguhamagara, kandi aguhamagare ngo winjire bigishoboka. Ukabona utinjiye ejo ntibizoba bigikunda. Mugenzi, igihe abaririmbyi bariko bararirimba, urashobora kuvuga ngo nanjye nifuza kuja mu mutigiri w'abitegura. Muri uwo mutigiri bitegura kuzobatizwa ku mubatizo wundi uzotegurwa ikindi gihe, nanjye nzogusengera, nzokwama ndagusengera kugira ngo Imana izogufashe, kugira ngo Imana izogufashe ushike kuri iryo sezerano ryawe. Yesu umwungere mwiza aragutumira. Ngwino winjire mu bwato, injira mu mbuge bigishoboka, urugi rutarugagwa. Bagenzi, nimwumve imburi. Ngwino ukiri muto, ngwino ukiri umusore, ngwino ushaje, Imana yiteguye kukwakira. Yesu akugire neza, Yesu akugire